Mwaramutse ejo nabonye kana video k'umudamu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko yidodomba yihaya ngo ntashaka ko azopfa Kenye ngo kwaje gusega umwana ngo mfasha nkibaza bishobora gushika gute k'umudamu mukuru w'igihugu bishika akaba muri situation usivye umudamu wa Havyarimana ko ndategekanya nteranje jewe ufise imyaka 50 ruzuye ubu ndi umwaka wa yubire w'imyaka 50 Jesse nifuza ko nzosaza ntonda ku muryango uw'umwana kanaka mfasha oya shaka yuko jewe nzonezererwa mu byo ndiko ndarondera nkibasha ngifise inguvu n'umutwe ko birondera nshatse kubabwira ko jewe ndi umuntu arondera ingene azosaza mu zabukuru atagorana. Nyuma ncanibuka umuntu yitwa Nicolas Ceausescu n'umudamu wiwe nabo nyene ngo baba muri Luxe bacinyiza bene gihugu hanyuma abanyagihugu barabigaranzura bijanye kwanza namwe abantu bavuga ngo bon urabona ngo dufise igisirikare dufise ipolisi dufise service de renseignement. Nicolas Ceausescu yari afise ivyo vyose ariko ntibamwitayeho nibo bamuhagaritse dume yabonye ko batamushigikiye acarahunga agenda muri rurale muri village hariya ayibaza ngo ho baramushigikiye mugasanga naho nyina abanyagihugu baramurambiwe baca bavuga ati nyabona fata uwo muswa musubize kuri capitale bamere ico bamukorera donc ivyerekana yuko nijya popularité abantu muza mubona kenshi na kenshi atari popularité y'ukuri ari juste abanyagihugu bakinyijwe bapfa kwemera mugabo akemera kariyo. Nibuka kwanza wo twariko turavugana n'umuntu nkuze kuvugana nawe ndamubaza ibintu vya politike byo mundi kubera bitahura cyane yabibayemwo hanyuma ndamubaza nti none ko twama tuvuga ingorane hirya no hino neva yavuze uku nakayavuze uku ibintu vyifashe kuriya eske umuti w'ikibazo cy'u Burundi uri hehe inyishu izoboneka gute acambwira ati burya ndakubwire bwanasemerera abarundi bagona bari maso canke Uburundi bugona buri maso abarundi mo cimyagara myinshi uwo mugasi nico sigura muga abarundi bo mwese murawutahura bica bijana kandi na message naronse kuri Facebook ejo kandi nayo nyene nibaza ko iriko yerekana ubwo Burundi bugona buri maso. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu azobahemukiye Uburundi bushasha nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Uwo muntu yashize ko yatanguje n'amafoto y'abantu ndibaza batonze ahantu kuri bisi kumbure barindiriye transport runaka sinoshoka ndahamya kuri iyo foto ariko arashira ko n'amajambo nashyize kuri YouTube nshasha ko umutwe w'amajambo ngo revolution yaratanguye bukebuke Uburundi bugana buri maso ya wa mugane nacibwa n'undi muntu ariko nashize message yiwe ngaha yatanguye ati hero muri Edeni Uburundi igitoro vyanse kabisa nk'aba bantu bari batondeye bisi ku isoko mu Ruziba mu gatondo barindiriye bisi batabona bamwe batevye baricara hasi aha umurongo ugera epfo mbo urumva ico ni kimwe mu bintu bihanze abarundi ivyo vya transport ejo naravuze abana igitega ku masanganza sindabona umuntu abarakariza mugabo bantu uvuga ko babaye demini kubera bagiye bakurikira ngo bagiye kurondera akazi umwaka w'imyaka 12 kabantu mu Imana aja kurondera akazi kameze guta karondera hehe mugabo urumva niyo magogo abarundi babayemo
turavuga abantu babatwara amakamyo ko bibwa kuva mu Yinga gushika i Bujumbura mu Kamenge bagenda baribwa bitwaye aba OPG bakaca babarekura bagasanga abatwara intwaro bose barimo muri ubwo busuma. Basigaye batwiba kumutaga riva bagaca siri bakabomora kontineri bagapakurura uri kuragenda abantu babona ibi ntihagire n'ugukebura ugize uravamwo bakagutema. Ejo bundi hariho uwo batemye muri Muramvya agize ngo arababutse umushoferi baramutemagura. Ariko kandi abandi bagama komena tisaba OPG gusa batwara amatrake gusa natwara ibindi bintu bagenda baratotezwa bagenda baribwa ariko ivyo turabizi umuntu yabisubiramo. Reka nkomeze kuri rino jambo nacyo namubwira nti nuko bimeze kugeza turonse leta nshasha ko je personnellement ndamaze guhebura ko CNDD-FDD atazopfa yatunganije Uburundi je ngo nzobisubiramo tutabonetse intwaro nshasha burya Burundi ntibuzoshobora kuzamuka. Aca avuga ati kibazo kabisa leta yaratorotse turiko turayirondera. Bon ico nuko na Neva yakivuze ko leta bayibuze bariko barayirondera. Arakomeza ati gusa nkaje ndi mu Burundi nico kinagomba guhagarara ko cyane ngerageje kuraba revolution isa niyatanguye bukebuke. Revolution itangura mu mitima y'abantu buya revolution isa niyatanguye bukebuke. Uriko uraganira n'abantu urumva ko barushe ari kibazo gusa cigihe abantu bararushe ivyo ndemeza ko atawo bideha hamwe abantu bake bariko bariba ariko la majorité y'abarundi the vast majority bararushe cyane barabuze uko babigenza. Hazogera igihe tubikurako gusa iturufu bafise abadede baca bazana ivy'amoko. Abantu nabo barahamutse n'intwaro z'abatutsi zahitiye baca babwira ngo ngaho abatutsi bagira bagaruke bakaca bumva umenga bopfuma bagumaho haguma ko abahutu naho bimeze uko. Mbo ndiko ndasoma verbatim uko yayanditse. Urumva yuko abantu iturufu CNDD ikoresha kuvuga ngaho abatutsi bagarutse ariko mu vy'ukuri hari abantu benshi bamerewe nabi cyane b'abahutu wanashaka gusumbya no ko bari bamerewe ku ntwaro z'abatutsi notama. Jewe nkurakuze ntwaro z'abatutsi nta bantu numva baguye mu ruzi isi era. Mbo nta mbonera kure zazoyogoza abantu mu mitumba. Bo nta mupolisi nigera mbona ariko agwana n'abantu hari ku makomune umupolisi umenga bamwita umujandarume cyangwa ikintu nk'ico. Sinjibuka izina bamwita mbwa hari umupolisi umwe afise agakoni k'akanembo umuntu tumufashe ntabwo twamwice twaramujana bakamuta muri ako gaco k'abapolisi. Sinzi ko abapolisi bakubitana mugabo nabo abapolisi twabona umusirikare ya waramubona aje muri vacances andi kuvuga imbere ntamara abantu b'Imana abantu imbonera kure benshi bazivya ivyo mu ntambara ngo twamatiko turiruka no twamatiko turiruka gushikana na ntwa nta muntu yamara kariruka hari ibindi bibazo bihanze Burundi mugabo kwiruka n'ivyarimo. Mais ce que je disais nivyo abakozi ba leta ndabigarutse ko abakozi ba leta barahembwa imishahara ikwiye umuntu wese kwije ku muri myaka 60 bariko barakukuruka mu mbwire ko umwarimu wa primaire wa secondaire wa université vyamusaba ko kuja kwikora imizigo canke kurima canke kutwaza imodoka kugira ngo ashobore kwibeshaho rekada ahubwo baribeshaho bagatunga n'abandi mu mihana yabo. Reveri yarize kuvuga bo nyene ko ku ntwaro yabagaza rero baheruka kubona ibiterambere amabarabara n'ibindi bagaza yari umututsi pour rappel. Navuze rero yuko tutavuye hasi dukore ijuru n'umutaga nkuko abamaze kugenda bahora babona ingene bakora i Buraya muri Amerika cyangwa muri Aziya. Ntabwo kugira dushobora kuronka kuko dushobora kuronka izo twifashisha. Ahantu tubona hakozwe ibikorwa bwa mbere mu ntwaro za kera ni kuri Bagaza. Kuri Bagaza yamaze imyaka 11 habuze mu amezi makeya. Mu Burundi ingomero umuyagankuba izo nzinga zose mu Burundi twari umuyagankuba za kera atari zizive zikaza n'ubu zakoze kuri Bagaza nyinshi. Ingomero amabroki y'ibitara amabroki hari agakara ukaja ngaha muri Bubanza ngaha mu Rugazi ukaja ayo mabroki y'ibitara byinshi ni kuri Bagaza. Société Générale de Développement SRD Kirimiro SRD Imbo SRD Buragane SRD Buyenzi Société de Développement Régional niwe zora mu ndero yako mushikanganje ngaha ubushikanganje bwisi bwari bufite amashuri yabo bakiga kunyonga amanjerura abashoferi ubu ugura imodoka y'umuriyari ukaye umushoferi utazi niyo yaraye agaje kubita ku giti birababaje kubona tuvuga tuti ejo dukeneye imodoka 5,000 z'amaromoro kizwara umuyimbi Dar es Salaam
siko turigisha abashoferi muri nta ekole ya telecommunication ari kujumbura za paramedicale ubuganga ubuvuzi ziyashize ibintu n'ubworozi zikarusi zamagwa n'ibindi ugasanga mu gisata cyose hariho abagikoreramo kandi kuri bagaza revenue nabivuye ko bashora ikawa bakaronka inoti isha zikebana ariko barashora bakaronka ubusa umuntu ikawa kera ikawa taronka inoti zikeba izo biti zikawa ugize kugara gukeba wagwembe ubu inoti zishaje zirahaza ukavuga uti none twashoye ikawa zivuye ikawa igenze gushoka nta noti zishaje ziriho ibigori abantu barimbura bakavyirira canke bakameneka ku nzu bikazokumira bakazobijya impeshi igarutse ibintu vyinshi novuga mu barabara yarakora ama university yarakora ku mashuri kuri internet abantu baragaburirwa kandi yarasukuye etc novuga nkaruha donc naze ko abadede batokwitwaza turufu y'igihutu nabwo umuhutu ushobora kubushira ubuhutu ushobora kubushira mu modoka ngo imodoka igende canke ngo ubwatse nk'itara ushoboye gusoma igitabo mu ijoro canke ngo ubushire mu ziko ku nkono ugaburire abana bawe barare bafunguye ivyo bintu abarundi babirambiwe ndakomeza no gusoma ivyo byo nshishijemo jewe nyene kumbura mu bitahura imvugo yiwanje kwitandukanye ni yabandi ariko ni bukebuke kandi ikindi burya ufise abantu benshi okay kandi burya ufise abantu benshi bagukurikirana mu ibanga mpora ntangara hari babakorege twahoze dukorana iyo turiko turayaga nsanga nabo nyene bagukirikirana kandi bashima ivyumviro ushikiriza bukebuke tuzoteba twiganzura très bien bukebuke muze munakurikirana abariko barasemerera batabaza bavuga ubuntu ko babibona batajya umunwa batashiramo amoko n'amacandya kuko ibi bintu hagira igihe bikarambirana hari ibihugu vyinshi birimo amoko mugabo kitabuza ko abantu babana mu mutekano iyo South Africa mumva tuvuga nubwo bariko birukana abanyamahanga bo amoko yabo entre eux ntabwo hakunze kuba accrochage abasutu abatrusa abavenda abandebele nibiki usanga bumvikana bakagabura gutwara kitanabuza kwanza ko na minoti zitwara ugenda utohoze umuntu ari gutwara ubu Cyril Ramaphosa ujya no muvenda abavenda nazo ko dashikana na 20% maybe na 5% de la population et donne côté mandate ico woja kukitohoza mugabo ari mu nkewa kuko ubwoko bwishi naza ko atangura bakosa canke abazuru ubwo bubiri naza ko bumeze nk'ubungana mu bwinshi hanyuma ko muri asura basutu abo venda bari mu bwoko bagira gatatu mugabo nako ari atwara nubwo yatwaye umwanya mutoyi Halema Mushante yari umusutu nawe nyene yaratwaye kandi nta muntu hidodomvye ngo Mushante yatwaye ari umusutu donc ntivyo vyamoko ntabwo ari yo base y'ubuzima bw'abana b'abantu abadede bazobikoresha kugira bitere biturambire hanyuma tugwe duti enough is enough iki naco none ushaka gutwara n'umuhutu w'ikijuju ntabahutu b'incabwenge bahari mu hotora muri abo badede basi bakabatwara mugabo mukagushira abantu bibirofa anyway reka dukomeze Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu no kuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira zo gukumirana ari vyerekeye itunga ry'igihugu ari vyerekeye imigambi y'iterambere ari vyerekeye amashuri amavuriro ari vyerekeye akazi mu bisata byose abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose mu moko yose mu bantu bose kugira ngo umwe wese aronke ico cyose afitiye uburenganzira atawandya wangura donc mukomereza aho mumvize amakuru mumvirize imigwi itandukanye y'abarundi abo mubaza ngo muri ko muragwana mubumvize nabo nyene hari abantu ivuze Pacifique baca baranda imitsi Pacifique afise amakuru atomoye cyane aratohoza afise abantu kumbure begereye igisirikare canke bagihozemo bakizi nkino by'igisirikare arabiturusha abasivile benshi nubwo wawankuru kwavura sho kuvuga ko runyaruka hanyuma iruhande yabo je ndumviriza umuntu yitwa Chimamanda Moses rimwe nubwo keshi muza muvuga ngo arabakarira yes abarundi rimwe bakine ko bakarira iyo energy mbonera kure fo kuzana energy yindi mbonera kure mugahwanya nazo okay gani bukebuke erega ni bukebuke erega imana zotinde twiyibuka erega ni bukebuke imana zotinde twiyibuka erega ni bukebuke buri umwaso w'igihugu erega ni bukebuke twashize imana imbere erega ni bukebuke
bukebuke shirira erega ni bukebuke gisho cinkona erega ni bukebuke nkona irarara erega ni bukebuke. Bo hariho umudamu je natanguye kuvuga video yiwe haraheze igenda munye kuri YouTube donc Rosetta nkina nkebura nawe nyene arabakarira kuko iyo energy encore une fois il faut kuyihuza n'indi energy ikaze. Ibi byose si Dede bikora ugasanga igihugu cabaye nk'intuzeye nka jango y'ibikoko hahandi igisumvye ikindi ubukare kikijya igisumvye ikindi ubunini n'inguvu kikijya kubera iki gihugu cy'u Burundi kimeze nk'ishamba rihuriyemwe ibikoko by'amoko atandukanye igisumvye ikindi nguvu arico kijya ibindi. Ibyo nabyo ni ibintu birinda gufata iyindi myaka. Naje ndabakarira umuntu nabonye atabakarira ahubwo abasore babiri mbonye vuba naba bafise channel yitwa Vision TV je ndabonye vuba Vision TV naba jeune babiri umwe umenga yitwa Hamisi undi yitwa Blaise mu buhinga bw'ivyuma bankosore nimba izina tari yigyo mugabo umenga niko nayumvise bayavuga mugabo amazina peu importe igikuru nuko bafise channel yitwa Vision TV nabo nyene baravuga ibiganiro kubijanye n'Uburundi basemerera na cyane cyane nk'umuntu ari intéressé ku byo muri Kongo ndabona umenga baravyumva kunsumvya barabivuga neza barazi za Fizi za Mpwezero za Minembwe za Mboroboro bijya bintu byo muri Kongo amazina je ntazi so ukeneye information zigezweho kandi ku byo muri Kongo no ku byo mu Burundi aba bantu Vision TV nibaza ko baja kubumviriza kandi uri umuntu wanka semera kwera tukana ababo bavuga n'urufasoni gwishi cyane n'umuntu avuga yitonze gose ntabwo avuga abe bagozwa nka semerera. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaha umuntu ngo nuko atifise ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Karorero uno munsi numvise bareko baravuga ku bijanye nyene n'ibituvuga vyayo amagorwa abarundi babonye video sinzi ko yabaye Frozen Hamisi mugabo audio turayumva neza ko amajwi ariyo ari importante reka tubumvirize gatoyi hanyuma kumbure cyo turangiza ku no video no munsi. Uno munsi abarundi nukuri sindababeshe abarundi baragowe cyane sindababeshe ejo narabivuze bihagije mvuga ingene abarundi banswe ubu muri Kenya mana yanje abarundi baratakwa bimwe biteye ubwoba ubu aho uciye hose urumva nico kiremwa reka ndabisubiremwo abarundi nico kiremwa gishobora kwicara hamwe kikibaza ati twebwe abarundi bagezaho bashaka gusenga Imana yo mwijuru nimba ishobora kubumva bakayisaba bakavuga ati mana tubwize ukuri nibo twumva twagukoreye icaha nyabaki kugira twisange muri bino bihe abantu hari abantu bakunda kwiyumvira yuko abarundi ibi bintu two Okay, voilà donc abarundi baragowe yavuze muri Kenya mva n'igihugu kimwe mugabo muri South Africa naraberetse abarundi bariko bakoroka ahantu baba mu nzu bariko barahunga immigration mugabo South Africa en general muri rusange yose bariko bashaka ko nta mwirabura haba wo mu kindi gihugu umva abarundi bari gupagasayo benshi sanga bafite ibyangombwa baca baba muri situation uvuga iri précaire. Hariho abarundi muri Zambia twumva ngo bapfuye hirya no hino urumva ko muri Kenya ko ratoteza muri Tanzania turakunze kumva ko harimo abantu benshi kwanza bafunzwe b'abarundi bariko bagegeza kuja gupagaza hirya no hino deja idea yuko umurundi ava mu Burundi akaja gupagasa mu Rwanda muri Congo muri Zaire okay ya nico kimwe muri Tanzania muri sizantu baravuga na Tanzania kumeze na Kenya nca ndabaza haraba Tanzania haraba Kenya mubona bari kwaza kubarimira baza kuhakorera mu gikoni. It's the other way around, c'est le contraire, nitwe tugenda bijya vyerekana yuko igihugu kiri munsi y'ibindi. Okay, cyo cekara ko iyo amazi ubonye atemba agenda ahantu usubye kumbure exception na miracle umenya ko hari atemba je ariho mu mwonga niho haba ari low altitude si vous voulez. Mais dans tous les cas urumva yuko ikibazo abantu bafise ubwo ntitwavuze abari muri Saudi Arabia nyene numvize ko turamaze kumva n'abantu bapfirayo umwana badapfuye bariko baratotezwa canke bakora nk'aba nuvuga nk'abacakara
hanyuma muri Dubai niko kwa kundi naho nyene usanga bakora nk'abacakara kandi ari abantu bagomba kuba ariko bakora ubundi buzi, hanyuma hakaba n'abaza barapfa nyene kubera amakondisiyo bakoramo. Ugaca ugaruka mu Burundi, noneho n'abari mu Burundi ntabwo babayeho neza ko bon iyo babayeho neza ntibari kugenda en première, nabivuze mu ntango ukuntu batotezwa hirya no hino. Nuko abarundi bamerewe nabi hirya no hino, mu vy'ukuri barahangayitse, sinzi ikizoza kubatabara. Abantu mwizera Imana, kumbure Imana mugandaza ko dukeneye revolution. Usibye kubu vyamaze kuba grave, bari mu byago. Uyu muntu uno musi akarayobora kino gihugu, akaratwara kino gihugu, numwe mu bantu bagizwe ko ingaruka mbi z'ubutegetsi bubi ino system iri kiratwara. Bo anyway, mushaka kuja kumviriza aba bahizi kuri YouTube Vision TV. Ico ndashaka ko nico nyene cyuko abantu mu Burundi bamerewe nabi, avuga ko historiquement hagiye haba ibintu nk'ivyo, ariko ko ngo ubu vyunyutse je system mu Burundi ubu abadede baravyunyuye, il faut qu'on se redise. Iyo tuve ko kudede vyunyutse tuvuga ko intwaro za mbere zari zihagaze neza cyane, no kuvuga yuko it is worse, no kuvuga yuko vyunyutse, no kuvuga ko benshi ubahitishijemo ubohitamo kumbure kahise gusumbya kubu. Okay, kumbure ubotora point yo muri histoire. Je personnellement tuvate imbere ya entre 90 et 93 novuga ko haragatuze. Anyway, isi cyo nashaka ko intwa za kera kandi ifoko twevoliwa n'abantu baguma basubira inyuma ngo mugere deuxième guerre mondiale, French Revolution, ifoko twavansa muri makendi kuvuga yuko mu Burundi abantu bakora cya akenge kandi gahoro gahoro tuzoba vyukira. Mbo mugire umusimiza.